abakurikira Ndufacom Tv turi mu kiganiro cy'intahe. Imbere yuko dutanguriye ikiganiro cacu reka dusenga Imana. Intahe ya soso imaze iminsi kiragwanyo cyane, reka tubanze dusenga Imana ko umunsi yavyemeye tuyishimire. Mwami Imana yacu turagushimiye, tuguha icubahiro kubw'uyu munsi mwiza. Mana yera utugiriye neza tugahurira hano turi bazima. Mana tukweretse ino ntahe Mwami Imana, reka abazoyumva bose igira ikiba fashije gire hebakuye gire hebeshikanye Mwami Imana. Twasengeye Mwami Imana ugiye kwitubwira mu amajambo atonze yo kuyivuga Mwami Imana. Urakoze turagushimiye, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Turi muri iki kiganiro cy'intahe nk'uko mwabyumvise, tugiye gutangura ikiganiro cacu. Nibaza ko muzi ni parti ya kabiri yiwe y'intahe tugiye kwinjiramwo. Duhereye ku byo yari yatubwiye ubushize, yari yatubwiye iby'Imana yamukoreye byinshi, aho yamukuye. Uyu munsi rero aratubwira ukuntu Imana yamukijije ingwara byaranse ahantu hose, ariko akabona uburuhukiro bwiwe ko ari mu Mana. Mwanya ni gwawe, ubibutse namaze kuvuga ariko barakuza badukurikirana ko wari umaze kuza ngaha. Kaze, mwanya ni gwawe. Muragize neza, shalom shalom, mumeze neza badukurikirana. Abakunzi ba Ndufacom TV ndabaramukije mu izina rya Yesu, amen. Hama tubandanye n'intahe deuxième partie. Igihe nagwara reka nkoreshe aya majambo. Igihe nagwara naragwaye, narivuje ariko biranga gose. Maze kubona ko byanse gose, nafashe decision yo kugira gute, yo kuja mu rushengero. Mu rushengero baransengera, ariko ndibuka cyane ikintu cyamfashije cyane. Twarasenga tukisonzesha icyo gihe, kuko nagiye twari mu bihe tubyita ngo ni Africa Miracles, Africa Miracle muri Eglise ya Israel. Rero nagiye turi muri ibyo bihe, umukozi w'Imana vraiment yarasenga arasenga, barangirira deliverance imaze kuba. Ndatsinda ndakira. Rero nanje nibisebe nari mfise icyo gihe. Ego kimwe gusa muri vyinshi novuga nuko abavugishwa batandukanye twagenda duhura bambarira ko noba ngwaye cancer, ariko cancer idaturutse ku ngwara komutera, ahubwo iturutse ku badayimoni. Yo nayibaho bibaho, nta kintu na kimwe je nibaza ko kitabaho. Sinzi, muri ico gihe namenye vyinshi cyane, kuko hariho n'uwigeze kumbwira muri ico gihe nyene, bambwira ati burya na sida basigaye bayiroga n'ibindi bigwara byinshi bitandukanye. Rero ico ntazi nuko ntazi ko bibaho, mugabo amapa iyo ngwara narayigwaye. Rero ndashima Imana cyane, byabaye byose yabanye nanje, yarangwajije, yarankijije. Nabonye ikiganza cy'Imana mu yandi majambo, kandi nabonye kugira neza kw'Imana. Niko nobivuga muri make. Hama cyo nibuka kimwe gusa, muri uko kusengera baransengera, mugabo umukozi w'Imana ariko aratwigisha. Hariho uburyo batwigisha, umukozi w'Imana ariko aratwigisha, akatwigisha ati burya ikintu kizotuma munesha intambara mugenda mucamwo sikindi usibye gusenga kandi ukaba kure y'icyaha. Niho rero mu nyuma baza kumbwira ati burya aye urakuriye gutandukana n'uwo mugabo mwabyaranye. Icyo narakivuze. Numva umengo ntibyoroshe. Byari byoroshe gutandukana nawe, mwarabyaranye mufitanye umwana, mwatandukanye burundu, byagenze gute? Ntibyari byoroshe, ariko icyo shimira Imana nuko nibitoroshe nayo irabyorosha.
bivanye n'ubuzima nari narahuye nabwo ntibyari byoroshye cyane ariko icyo nshimira Imana ni kimwe yarabikoze biroroha turatandukana rero kimwe mu gutandukana kwacu sevre nibyo naramusezeye muri uko kumusezera ntibyamuguye neza kandi nawe urabyumva byari ibintu bitoroshe ariko Imana ikambwira ati rekura ibyo wibye kugira ndaguhe ibyawe byiza ndagufitiye imigambi myiza Imana itangura kumpa amapromese yuko izo nkorera mariage izo mu mugabo wanje ibintu nk'ibyo bitandukanye gusa je nabyumva nk'inzozi ariko ndavuga nuko biri kose kuko ikintu nagwanirira mu buzima nabwiye n'Imana jewe uzundinde kuzoja mu muriro udashira ninge cyose nabandi mu byaha nabwira Imana ntuzuziga mu bugingo bwanje umutima wanje uzuzigame kugira ngo umunsi umwe nze nisange ngiye mu ijoro uzundinde kuja mu muriro udashira kuko aramakuba narahuye nayo ibibazo narahuye nabyo uburibwe narahuye nabwo mw'iyi si nta cyiza nahabonye mugabo uzompe basa amahirwe yo kuzobona ijoro ico nico kintu nasaba Imana rero umukozi w'Imana amaze kutwigisha ndakunda umukozi w'Imana cyane papa wanje azwi ku izina rya Apotre Dr Nzubahimana Vital by'ukuri ni Nzubahimana by'ukuri ni Nzubahimana n'ukuri arayubaha koko hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza iyo ariko arasengera abantu arafata umwanya akabasengera akibagira ko nawe nyene ari umuntu mu yandi majambo fafa je nakunda gutangazwa no kubona urukundo afitiye abantu urazi gufata umwanya ugasengera abantu gushikaho costume yawe itoha agasenga naje ubwiwanje nkumva ko ndamwumviye mpuwe ariko ni bon kuko amasengesho yiwe niyo yatumye ndico uyu munsi ego ni kimwe mu bintu byatumye uyu munsi mbuyu uwo ndiwe muri make ego watubwiye ko Imana yaguhaye amasezerano kuzoronka uwiwawe umugabo wiwawe ubushize wari watubwiye ko utagomba kuzobana n'umugabo avuka ruguru washaka imvukira mu majambo make utubwire ukuntu mwahuye n'ijya mvukira yawe waratubwiye ko umugabo muri kumwe uyu munsi ari imvukira tubwire ego mu bisanzwe jewe sinifuza imvukira ahubwo nifuza umugabo abaye i Bujumbura sorry nari ndakurengereje kuko uvuze imvukira umugabo arashobora kuba avuka aho Bujumbura bivanye n'ibintu akora canke bivanye n'ubuzima kanaka ugasanga yaragiye asigaye abaruguru rero je nifuza umugabo aba i Bujumbura ego hama nababwiye Imana imaze kumpereza amasezerano y'uko izonkorera mariage naciye mba mu gihe rero cyo kwinginga Imana kugira ngo ishitse amasezerano naciye muri byinshi cyane murabizi nyene urugendo rw'inkundo ni hatari harabona kunda nyene urumva gusa mu ntamba nyinshi novuga mu ntambamyi nyinshi novuga nahuye nazo nuko je nari narabwiye Imana nti Mana uzomfashe jewe nivyo ndashaka umugabo ndashaka umugabo akubaha kandi niyamara kubaha azonyubaha nanje numva mbwira Imana muri jewe nti sinkeneye kuzoja ku mugabo ejo ngo nze nisange ndi mu buzima bw'umubabaro bw'umuvumo urumva bijya bintu usanga ngo urumva ngo bariko barajya ama avance ucu vyumva kuvuga gute yani
gasanga umukobwa n'umuhungu batanguye kubonana avant le mariage. Ego hariho umukozi w'Imana nari narigeze kumva ariko arakivuga ko ariko aravuga uburyo usanga umukobwa n'umuhungu babonanye imbere ya mariage bifise ingaruka mbi, bakwegeye imivumo, urugo rwabo ikibintu nk'ibyo, canke ugasanga bifise n'imizi kanaka izotuma badashobora gushika kuri gahunda zabo. Kumbe umva nimba Imana yari ku ruhande rwabo, uravyumva nyene bamaze kuyishira pembeni ibintu nk'ibyo. Oya rero tukiraho nyene ivyo bintu muri kino gihe biroroshe cyane yuko abantu bagendana muri fiançailles bakarinda bagira mariage batararyama. Ivyo bintu biroroha kweri muri kino gihe? nakubeshe nibaza ko ntivyoroshe mugabe birabaho. Part nabwira Imana nti nimba habaho ibyaha, nimba habaho ubuzima, nimba habaho narumva ko ibintu vyinshi nta gaciro bigifise, usibye ko Imana ari ifise agaciro ku buzima bwanje. Rero mugabo ntivyari binyoroheye cyane kuko hari igihe wasanga ukundanya n'umuhungu ejo agaca guheba kubera mwase ko muryamana. Hari igihe wasanga urumva ibibazo bitandukanye, kandi wari wamaze kudesida ko atamuhungu uryamana. Nari naramaze kwibwira mu mutima, nabwira Imana nti jewe umugabo azoza akemera ko twinjira muri fiançailles tukagera kuri etape yo kugira mariage tutarakora ibyo dukora amanyanga y'iwacu. Ico nico kintu kizonyemeza yuko by'ukuri ari we mugabo wanje. Kuvuga twaciye muri byinshi bitandukanye, ariko shima Imana yo mu ijuru yatugwanira intambara nyinshi, ituneshereza intambara nyinshi. Niko umuntu yobivuga. Nukuvuga ntivyari vyoroshe. Icakwemeje we ko ari uwisezerano nuko ibyo bintu we wari wabishizeho comme principe, nawe ntigeze ico kintu akigusaba. Niyo cyo caciye kikwereka ko ari wawe wasengeye wisezerano. Umuntu hamwe yobivuga nk'uko nibaza ko umengo nta buremerezi ivyo babifise, ariko muri jewe nabwira Imana nti sinkeneye urugo rw'imivumo, kuko nari naravyumvise hari umukozi w'Imana ariko arabivuga ko atari vyiza. Rero nabwira Imana ni Imana ndakeneye jewe uzi unkorere nimba iyo surprise fafa, ndakubwiza ukuri ikintu numva ko nanje naravyumva ati reka nkawuke. Nukuvuga nagomba rero ngire ko nca ndababwira kugira ngo shike kuri ya etape rero yo kugira mariage. Nukuvuga nukuri isezerano riragwanyu kandi cyane. Yego maze kubona nyene abahungu baguma bameba navuze ati noneho rero nyene naracika intege rimwe na rimwe, mugabo nkavuga nuko biri kose Imana yankijije ya cancer ikandinda gucika amaguru, kuko abavugishwa bari barabimbwiye ukishinga kugumuja kwa muganga amaguru bazoyakurako, mugabo ni wafata umwanya ugasenga Imana izobana nawe. Rero ncampagarara kuri ico. Rero nukuvuga igihe cyose naho nabanumva umengo ndaremerewe, ikintu ca mbere nahagarara ko nibuka ko Imana yankijije cancer, ngaca mvuga nti Imana nushimwe, we wakoze biriya n'ibintu uzobikora. kini mugabo uzomumpa Mana we fafa byari bigoye, mugabo narumva ko hari umunsi umwe nzoshika kuri iyo etape. Yego rero umunsi umwe niho nakundana n'umuhungu, ngoma mvuga umuhungu wa nyuma twakundanye. Umuhungu wa nyuma uburyo twakundanye vraiment naramukunda cyane birenze nuko vraiment nanje ubwanje no bivuga. Ndibuka ko mu action amwe no narakoze, telefone yanje narayimenye kubwiwe, anteye ishavu nkiyumvira none ndi bukora iki, ndamena telefone.
carte simu ndayivuna uravyumva kugira ngo ntihagire hano na hamwe je nawe tuzosubira guhurira ntazosubire kunyandikira ngo bikunde ko twumvikana uti twari dupfuye iki twapfa ivyo bintu by'uko yifuza ko dusambana nyene kandi agaca bikomanta ko cane bikambabaza cyane nkibuka umwanya wanje noba narafashe nta dukundana kandi nabanjije kubimubwira ava umunsi wa mbere atangura kumbwira ati ndagukunda naramubwiye nti jewe naho wowe unkunda ni byiza mugabo umenye neza ko je kuryamana nawe ni nyuma yuko tuzoba twakoze mariage imbere ya mariage je ndakijijwe n'umukozi w'Imana ntavyo ushaka arambwira ati sawa umutipe yaranteye inzigo ko yari yamaze kunyemerera yuko tugiye gukora eta civile kandi nanje naramukunda cyane urumva pana bya bindi byo kwigirisha naramukunda cyane wari umusesekara urumva ndagera ahantu nyene ebana na telefone yanje ndayimena kugira ngo ndabe ko ntazongera kuvugana nawe umugabo umuriro ukagumunyakamwo uravyumva kundo gwari gwaduze ukagumunyakamwo ndasubira ku murongo tena urumva ibintu birabura udubi après yo kumena telefone na carte simu uravuna ego narasubiye ku murongo kandi mu gusubira ku murongo tena niwe muntu nasubiye kurondera fana ko barakubwitse ukuri usivye uwo munsi jewe nimero ntunga mu mutwanje na nimero yiwanje hari gihe bishika nkayibagira uravyumva muga nimero y'uwo muhungu buryo nayishize mu mutwe ntavyo narinzi ukundo n'amadayimoni niho babiririye ndagera ahantu ndavuga ati mana yo mwijoro cyamfata decision cyanda mu gifunga ico gende buka ko nafashe umwanya cyanda genda nirigwa imbere y'Imana njyama ku gicaniro uravyumva hari mu masaha ya sanga pumengo mu masaha ya 2 z'agatondo 3 yego ndabwira Imana ntikinzanyura kizi je ndambiwe gukundwa mu nyuma ibintu bigaca bikwancarara nakunzwe kubera ikibaza bakambwira ati turemeye ibyo tugeze ariko mu nyuma bagaca bampinduka ubuzima ndaburambiwe ndabwira Imana ni Imana yo mwijuru jewe ubu ndagomba wewe nyene abari wunkorera ikintu bita igitangaza kuko bitangaza biriho ndabizi nkorera igitangaza jewe ndakeneye umuze n'umugabo wanje wa wundi wategura mu buzima rero icyo gihe jewe Imana ikimbwira ngo nzoguha umugabo nibazana izo mereze umupfakazi deje naravyaye nanje cyane izo mereze umuhungu yigenjeje nkuko nanje nigenjeje mu nyuma agakizwa numva ko ubuzima mbereye ni ibyo bintu by'imicaca ariko burya Imana yacu oya reka yubaho nyene niyubaho ninyakubahwa nabirebire Imana ikubwiye ikintu kugikora vraiment nakanya gato cyane cyangombwa nuko uyizera cyonyene rero ico gihe nyene ndavuga nti none ko ndabibona ibintu bimeze uko uye Mana jenda kene utabare tabara jenda rushi ndabwira Imana ndakene utabare mu nyuma niho nabyuka nca mbona mama pastor wanje n'umama nkunda cyane gose cyane kabisa cyane urumva fufa ni wa muntu arashobora kukubwira ati ukamubwira ikibazo agaca akubwira ati none wowe wiyumva gute ubona wo kigenza gute umva nta birebire n'umumama sinzi ofete genda muzi cyane kubera ko twarigeze kuba twicarana cyane kukaraga ico gihe cyose nari ngwaye nibo bagenda bangira ama deliverance bambaye hafi cyane gose kandi urumva ko nagwaye imyaka myinshi 4 si imyaka mikura byomva uwo munsi canamubwira je vraiment bimeze ukuntu nimba Imana ishaka yuko ndanihana jewe ngomba nze nihane bimeze ukuntu byose ndamubwira ati je vraiment numva ndambewe n'amafiansaye adashika fiansaye kabiri huno munsi ejo yapfuye fiansaye no munsi ejo yapfuye birandambi mama Apotre kintu yambwiye ati urabizi wewe waciye mu buzima butandukanye na mama wawe yego
nta hantu wiyumvira yuko yigeze kuba yoba yarakuvumye. Ndibuka ko mama yigeze kumvuma kuko nawe nyene nari narabimubwiye. Aranatora n'amazi arakaraba aravuga ati nta Solange abaho ndifurawe. Abantu bahora muvuga ngo mama Solange nabaho, Solange Jessica ko yapfuye, ibintu nk'ivyo arankaraba. Kandi yankaravye ndiko ndaraba gutya. Ubona arakaraba atora amazi arakaraba. Yego vraiment. Bahora bavuga mu muvyeje birakurikirana birakurikirana. Attention. Nukuri abantu bahora bafata abavyeyi babo nkaho umengana ibisanzwe. Si bisanzwe namba. Urumva aho baronkeho message n'abantu umuvyeyi ngo ni Imana ya kabiri. Kandi hari igihe umuvyeyi usanga yafashe decision ugasanga yabitewe n'ishavu ko nawe n'umuntu. Yes. N'ishavu. Mama Apotre arambwira ati Solange ikintu gihari. Takubwiye mama Apotre nukuvuga mama Apotre nukuvuga madame uwo wa Apotre wanje Imana Vitali. Afise umudamu mwiza cyane w'umunyamahoro kabisa. Arambwira ati genda wihane. Icyambere warasavye imbabazi mama wawe. Mbwira ati mama Apotre je naramusavye imbabazi. Naho mu bigaragara umenga sije nari mu makosa kuko tugiye kuraba source y'ibibazo umenga ngaragara nk'umuntu ndumu innocent. Arambwira ati vyoye ntacyo bivuze. Wegenda usaba imbabazi mama wawe. Ndamwira je narazimusavye. Nimba warazimusavye rero genda asubira kuvumure. Yakwatuye ko bifafa. Nicaye ahantu ntangura gukorora amosozi. Arakoroka. Niyumvira inzira nza gucamwa kugenda kubwira mama wanje ngo mama mvumura. Deja mama umunsi umwe nagiye kumusaba imbabazi, mama nukuri amakosa nakoze je ndagomba gukira ibiki. Mama arambwira ati je nta makosa nzi wako. Yani sinzi ibintu vyaba muri kahise petitire ko na mama tabimenye. Urumva arambwira ati je ntabyo nabonye, nta makosa nabonye. Urumva papa nyene aragerageza kumwumvisha mugabo ndabona ko umenga ntacabitse ko wewe ntabirebire. Nakuvuga birashoboka ko hari kibanza kanaka gusa nyene urumva satani yari yarinjiriyemo. Cyari byama basi ibintu by'isi umwijima byakoze. Je ndavyibaza ko ari byo bintu byahabaye hagati yanje na mama wanje. Gituma mubasepara nyene namwe gw'ibintu mudatahura. Ego. Kuko entre temps mama wanje yarankunda ngiye kubaramutsa. Sibyo? Mugabo tubana mu nzu wamengo sinzi. Numva twara abantu nyene tudashaka kubana mu yandi majambo. Ntitubane mu nzu. Ego nibwo buzima twari tubayemo. Umva nta kintu cha relation y'umuvyeyi, nta bintu bya emotion y'umuvyeyi n'umwana. Nta birebi kure. Vraiment naritwa umwana muga ndi hafi. Byaba ari ibintu bigoye cyane kugera ubwo buzima. Bwaba bugoye cyane kuba. Ni ikintu cabaye namwe mudatahura. Ntabyo nzi nanje ubwanje. Hama rero umukozi w'Imana banze kubimbwira ndamubwira mama Apotre nukuri sinibaza ko byo bintu je ndabishobora. Mama Apotre arambwira ati umviriza umusozi yareka akoroke akora. Rira. Ego. Ikibi cyose cyari muri wewe canke ukutababarira kose kwari muri wewe canke ivyo nyene rega igituma uri kurarira kiriho. Reka bimenekere ko ivyo bihute bisambaguriki. Asigaye ni wamara gutuza ndakubwira ikindi. Ebana naramanyaguritse ndarira mu nyuma ndamubwira mama Apotre mbwira ikindi kintu rero. Arambara ati rero ikintu gihari genda urondere systeme yose wokoresha ufukame akwature kumugisha. Byo fafa jewe mariage yanje ya mbere yari yapfuye na invitation ziri hanze ibintu byose byaheze. Turiko turumvikana. Sikaje kugira mariage amakomite ari yirirwa arakorana kubera jewe ibintu byose bimeze neza. Mariage irapfa. Sinamenya ngo yishwe niki, sinamenya ngo byagenze gute. Invitation zagiye hanze sha mariage irapfa. Niho rero umugozi w'Imana yambwira ati burya aje ndiko nditegereza.
bivanye n'uwo muvumo ukuriko biragoye cyane kuzogira mariage kuri wewe. Rero genda ufukame imbere y'umuvyeyi wawe, amajambo mabi yakwatuyeko ayahindure, yego aguhezagire muri kiriya gishingo cyo kugirane cyo kuba warapfumwe. Kugize chance akaba akiri muzima, genda ufatirana ahubwo ayo mahirwe. Nciye mpaguruka numva ndimva none nzovuga iki, nzokora iki, nkumva nyene kabisa ko atakintu na kimwe sinzi nyene, narumva nyene kumengo sinzi. Mugabo rero ndashima Imana, naragiye ndamenya uburyo ndamujengajenga umukecuru mu buzima. Sinzi kurima, namusanze mbere yibereye inyuma y'Ikigali kararima, nanje sinzi kurima narima. Ndashika mfata isuka ati zana ndagufasha, aratwenga. Papaje abibone ko ndiko ndarima nawe aratwenga mu bandi, mugani bamenya systeme yanzanye icyo ndiko ndakora. Kuko urumva mu mapotre yari yambwiye ati genda ukora ikintu cyose ushobora gukora kikamusatisfeza. Urumva ndazi neza ko azoguhezagira, muko ukagenda ujanye ibintu by'amanyama ntacyo upfamwo, mugabo genda uciye bugufi muri wewe. Ndagenda nyene ndaca bugufi nyene, urumva ndatora iyo suka kuyiduza rero kuyimanura nabyo nibisanga. Urumva mugabo ndabikora nyene, hama apre yaho niho nyene namwiyegereza turavugana, ndamubwira ati mama je nukuri ndashaka umpezagire, ndashaka umpezagire. Hari igihe usanga umuntu mwarako yaragukoreye amakosa ugasanga birakwiye ko umuntu umuhezagira bivanye n'ibyo woba waramwatuyeko. Ndakimwumvisha mugabo sinashaka kumwereka ko ari mu ikosa ko yoba yaranyatuye ko ibintu bibi, ahubwo nshaka kumwumvisha ko nikenereye umugisha. None mama we nukeneye ko ejo nzoba uwundi muntu, nukeneye ko nzoza ndakugurira ibi nibi nyene, urumva ngena muri ya nzira, urumva imeze neza. En plus de ça twari dusigaye tumeze neza, urumva nari nsigaye nkurikiranwa n'uwo muvumo gusa, mugabo ibindi byose byari bimeze neza kuko nari naratuye, abakozi b'Imana bari barasengeye nyene, urumva mugabo hari hasigaye ko nyene, urumva uwamvumye nk'umuntu agihari amvumure. Ego rero ngira Imana, umuvyeyi ndafukama aranyatura ko amajambo, mbaza uti rero byakurikiye gute? Aho nyene iyo séance tishike kuvuga ko yansengeye mercredi. Icyo nakoze rero nje nanje ndi umuntu nzi gufatirana, naciye ngenda ndabwira Imana nturabona rero ntacyo ntakoresheje systeme zose zishoboka kugira ngo nshobore gufata kuri uwo mugisha nakoze. Rero ndagusabye nka papa nk'umubyeyi nanje rero mbone icyo nasengeye, fafa ntakubeshe. Ariko umunsi wa mercredi, yo mercredi ego hari mercredi, ukuvuga jeudi iravamo, samedi iravamo, peut-être sinavyibuka neza ko hari samedi yo nuko ari yindi samedi, mugabo umenga hari iyo samedi nyene, kuko nibuka ko nari ngiye mu ma repetition. Ego vraiment nari mvuye Igihanga, kuko je mvuga Igihanga, nza muri repetition muri Faraja. Ego ndavyibuka wari uwo munsi nyene baca batangaza mariage y'uwundi mugenzi, urumva y'uwundi mukobwa muri Faraja agomba gire mariage. Jambwira Imana nti Mana rero urabona ko je na mariage, urabona ko nukuri izo ntege nkendi nazo zo kujya mu mariage. Sinzi kandi sinakubwira ngo yari jalousie cyangwa ibiki, oya, kuko na n'uyu munsi vraiment je ubonye ndaguherekeje, turakundana cyane birenze, umva birenze. kuvuga ko nanagutumira utazoza. Nzoza masheri, ubu ndiko ndabohoka. Erega umuntu agenda abohoka pore urumva. Nukuvuga muri iyo minsi yahera vraiment je sinakunda ibintu by'ama mariage.
hari n'abagenzi bambwira ngo urumva ngo kwa nakababuze umuntu ngo soso tugende vuga none muri make mwe mujanywe niki gutwenga kuraba bariko bararira cyane mufite ikibazo nyabaki kuvuga ndi umuntu nyene mu buzima bwanje ntigeze nkunda ibintu vy'imanza rero muganda ndashima Imana ubu ndiko ndabohoka kameme ubu natangwe kuzikunda kuba nta emotion wari ufite si wararindi kabisa kandi numvise umukobwa agiye kugira mariage naramusengera cyane nkambwira Imana nti kuraratabawe Mana mufashe zigama ibyiwe iki byose nkamusengera mugabo kuzonko bitijisho je ngo nagiye muri mariage yiwiwe oya byaba bingoye cyane hari n'uwo navuze nti Imana je uko byogenda kose no musinegereza kuja muri mariage yiwe ko yari umugenzi cyane umukobwa ndamwibuka yitwa Bedia mugana ngo nakubwiza ukuri nariyoze ndisiga birananira ko mva mu nzu niyoze nisize ndanabwira n'abagenzi banje twari twica nukuri birananiye ko nja muri mariage y'umugenzi wanje yitwa Bedia bambwira ati none wowe ufise ikibazo nyabaki ndavuga ati sindabizi rero nico naco ndashima Imana ko ndiko ndakibohokako rero gihe nabwira Imana nti jewe mission ngiye ko ni mission spéciale ndagiye mugabo uyu munsi nyene umuze n'umugabo wanje ufani bazago ndi muri mariage y'ubugezi waze nibaza ngo ni bicezo ndiwe kwa byatuye nabyatuye ndava muhira nyene n'umujinya mwinshi nyene ndasenga Imana vraiment numva afise akabonge kenshi agahinda kenshi kabisa ngira wagiye witeye fresher ko uwo munsi wogiye gusa nari nakwambariye nyene ndabegwa nyene bien nk'umuntu yiteguye nyene gitangaza kanaka yego ncandagenda umugabo wanje twahuriye muri bisi ntushira kwira umunsi wa mbere twamenyaniye muri bisi oya iyo nkuru itubwire rero neza duca dukubitanira muri bisi n'uwo musore hamara ndamutsa urabona bisi birimwo n'abantu benshi twari muri rwa rotrakoro rubona rubaguzuye n'abantu arashikanye cyara pembeni turatera inkora arambarira ibintu byinshi nanje bana kubongeka kwishi kubera ko none ndazisengesho nagize nduguyango ntabirebire uravyumva uri kuri mission ego vraiment ndi kuri mission nditeguye ndakomeza nyene mbona kaguma nyagisha twakumwe n'undi mu faraje umwe nashimye kuvuga tuvugana Imana yo mwijuru twebwe turabakobwa babiri aho twururutse bisi sasa intambara zitanguriye hasi ya bisi vuga turabakobwa babiri kandi tugiye muri mariage kandi twese ndizera neza ko twifuza abagabo nega Mana uyu mutipe ni jewe twatanguye gutera inkuru ni wari wabaze kubona ko ari uruba niba mu ntware waje niraba aravuga ni efu normal ndabye jewe amapa uko nibona umenga mugenzi wanje niwe mwiza kandi nawe nyene yaje yipesuye nkuko nipesuye mwagiye kurondera isoko muri bisi re oyawe nta masoko twariwe umugabo je bangana n'indarifise ndabwira Imana ni Imana yo mwijuru jewe rero nahi wawe kuko nari namaze kubona ko umenga umutipe turahava duhurira ku kintu kimwe deja nkimubona naramukunze iseko yiwe ukuntu avuga yitonze nanje arankunda urumva aho nyene duhita duhana nimero kwanza plutôt ndabeshe tukiri muri bisi nyene twagiye turayaga birebire hama twururutse dufatana na wa mukobwa wundi w'umugenzi duca dufatanya urugendo amaja kuri katedrale kuko iyo mariage yabereye kuri katedrale dushitse hariya nyene hariya hafi ya katedrale niho umutipe yadusezera ndavuga noneho karabaye agiye ntatwaye na nimero nawe agiye na Mana urupfa muri jewe mugabo uwo twari kumwe nyene nta kintu na kimwe yigeze amenya mugajeho umutima wanje narumva ko mfise alerte muri jewe hama turabandanya tujabutse gatoya rero twasezeranye nagiye niho
nyene nagenda mu mutima wanje numva afise imyidogo nkibaza none kubera kagiye kandi atampaye akanimero muga numva nyene mva akajaruzi ntikabura bayura ngo akajaja nikaza kabura ndavuga nti ntacyo kizima tayatsi ujya mugenzi wanje en plus jewe nije tuba muri quartier imwe tuzongera duhure Imana nyene ubwayo niyo yikoreye nani mfise vyinshi nabwirizwa gushira ku murongo ntabona inzira ubuzima nabona bwancanze vyinshi urabizi umukobwa akenera ibintu vyinshi ariko nagomba ndakubwiza ukuri Maria dote yanje yabaye nziza cyane sasa tugeze kuri mariage rero umunsi wa mariage ibisanga birabibisanga birasuriranya hirya no hino babandi bashaka kwica gwa rubanza urumva bagiye kuvuga amajambo hirya no hino baragaruka nahehe no muri sare urumva no muri sare bari bakomeje agatege mama bari bakenyeye gusa nyene urumva hajya kugwana n'umuntu ibintu byiwe biri mu Imana uri kugwana n'Imana Imana ihagurutsa abantu barabakura ngaho babajana kure nyene urumva ibintu nyene nk'ibyo bari baje kuvuga amajambo kuri sare kandi yari umuntu wahagufi nduguya wo muri famille urubanza rwanje rwari ko gwicwa n'abantu hagufi muri famille ego famille hafi cyane ukuvuga nimba hariho mariage zoba zarakozwe mu mateka mariage yanje irimo kuko gwaragwanijwe biteye ubwoba gushika urumva no ku munsi wa nyuma no muri mariage hagati induru zarabaye induru Imana irakoresha abantu bafata abantu bariko barakora ko kajagara ati mwebwe mwishe urubanza rwiwe mu ntango nta komite nimwe yigeze agira amakomite yose mwarayasanzagije muravuga ngo nta rubanza afise abantu mwababujije ko baza mu rubanza rwiwe none no ngaha naho bafata ingingo nyene nawe uravyumva yuko bahasha nyene babajana ahantu kanaka barahana urabyumva barahana twebwe urubanza rurabandanya indani urubanza rurahera Imana ibana nanje mugabo muri ibyo nyene muri ibyo bihe nyene ndiko ndakubwira twaciye muri vyinshi ariko ikintu cambabaje cyane muri ujya mwanya wo kuja kwambara ikanzu ngiye kwambara ikanzu hinge ndondere rero ntuze voile ndayibure fafa turarondera voile turayibura entreta ahantu nabwirizwa kwambarira baranyirukanye uwo munsi nyene urumva uwo munsi nyene mvuye muri dote ngiye kwambara ikanzu ndagenda muri douche ndoga muri yo douche yabo nyene ndaheze ujya mwanya wo kwambara ijya kanzu bambwira ati nusohokera ngaha ndavuga nti none dupfuye ikigantunze ni kubera mutazanye urugori wabyo urumva ntangura guta umutwe aho nyene naciye papa ndamubwira ati papa rero ukuntu bimeze hari muri famille ahantu wategera ukuntu bimeze ahantu ubwirizwa gusohokera biranse kandi byanse ku kanyuma eske biragenda gute papa wanje arambwira ati ntacyo reka ndungi ku mushoferi we none nta handi hantu ushobora kuronka ushobora gusaba ndavuga nti reka ndabe hariho umumama umwe reka ngende kumubaza aho nagiye nambaye gute urumva iniro za Maria za dote nazambuye naciye mitana ikanzu ya mutoyi wanje mvuye muri douche naciye mitana ikanzu ya mutoyi wanje urumva nta n'izindi mpuzu bya birebire cyafata ugo rukanzu ca ndarutabura ngaha kuko urumva nari munini nawe ari muto ndayitabura ngaha ca ndiyinjizamwo imodoka yari yamaze gushika ngaho oyo duca twurira iyo modoka cyanda dutora ikanzu umva gwa rushungi duca turagenda kumbe muri kujya gutwara urushungi voile yakorotse muwo mwanya icitibukira hehe mu muferege urumva kuri ugo rupangu aho nyene byanse ko sohokera duca turagenda jenshitse hariya ndambara babura voile ndavuga none ibi bintu nibiki ndabwira Imana yo mwijuru kora ibikomeye bitangaza n'utwumiza ntangura kwiyumvira none gamana sohoka kunyene nta voile erega voile turayibura gose ndavuga ati nta kundi
twinjira muri programme rero zo kwifotoza kujya kuntu basohora umukobwa mu kumufotora barafotora nta voile nambaye turagenda nyene warumva uryohewe imodoka fafa reka fafa ukuntu nari nshavuye ntivyagira ukuntu bingana kandi ikintu cyambabaje ntacuze niyumvira uburyo nzoriha ikanzu nkarihana voile tayambaye kandi ntayambaye kazonayigura urumva none byari ngombwa ko nca ndabigura byose kuko ikanzu ntiboyitora yonyine itagira voile bambwira tuzoca ubigura byose rero niyumviriye ibintu by'ibibazo nahuye nabyo uwo munsi numva ubwenge busa naho buriko buranjana burya mariage nca ndagenda nari nsigaye nsenga imana ebana mana ungirira ikintu kimwe gusa baravuga none baramwakira atambaye voile reka dupfe kugenda turagenda ngira chance nokuri ndakirwa ata voile nambaye baratwinjiza baraduhezagira kumbe papa yacaja muri dossier yo kwiruka niyo voile mbega voile iri hehe burya niho rero mu nyuma umukozi wo muri urwo rupanga aho hantu yaca avuga ariko aragenda cabona voile munsi ya kanivu acavuga ati kigitambara kingana uko acara gitora acasanga ni voile baca barayitora baca bayishira wa mugore hahandi nari gusohokera bamubwira ati none iki kintu si ciwanyu aravuga ati yego aho urumva je namaze no kuja ku rushengero uravyumva namaze no kuja ku rushengero ukuvuga voile baca bayizana jewe nsohotse mu rushengero kuvuga nsohotse mu rushengero hajya bagushira mu modoka muje kwifotoza niho voile bayimpereza ndi ndani mu modoka marene aca kubitako voile ukuvuga umuntu yambaye mu rushengero nta voile nari nambaye umbanye ku mafoto hajya tugiye kwifotoza voile nibuka mfise mabukwe ni mwiza cyane n'umuntu mwiza cyane gose anyegereye hajya mwifotoza nzana mbambwiye we ibintu uri kuradukirira n'ibiki ni mama comedy sigose ibi nibiki wewe mu rushengero we twakubonye ata voile ngaha naho uje wambaye voile bimeze gute ndihorera nyene naritwengeye aho rero nari natanguye gutwenga kuko ego nimvyo nabuze voile kugira ngo nitwikire bankuriye yuko mugabo sinzoyiriha kameme ibintu ngaho biragiye mu buryo numva ko namahoro menshi mariage rero ibibaye gutyo rero ndashima Imana cyane nukuri urubanza rwanje rwarimwe ibintu byinshi biteye ubwoba mitego intambamye byinshi urumva gushika no kukanyuma kabisa intambara zarimwe zari nyinshi cyane ariko ndashima Imana urubanza rwagenze neza cyane nukuri abantu babibonye mu nyuma baratangaye ko bari bazi ko ata mariage hari nkuko bababwiye ko ata mariage hari baza gushiduka amafoto ari hanze mariage yabaye urumva bari babakoreye publicité mutayibatuye urumva nukuri ico kintu narishimiye Imana cyane ndavuga nti nkuko Imana yari yambwiye yuko izo nkorera mariage vy'ukuri niyo yahagurutse gukora mariage kindi kintu nshimira Imana c'est vrai nimvyo byarimwe ibibazo byarimwo mu buruho byarimwo kurira byarimwo gukoma induru mugabo urugo ningo rwari rukeneye kurusha amacelebration canke amaceremoni ya mariage kuko kugira mariage ni vyiza zirya ceremony mugabo ni vyiza cyane kuba winjiye mu rugo kuko ceremony n'umunsi umwe ariko urugo ni ikintu uzobaho ubuzima bwose kandi uyu munsi nimba uri mu rugo urarurimwo n'ibyo ni vyiza mugabo nibaza ko ku munsi umuntu ntaba muri mariage ariko ku munsi umuntu aba mu rugo rero icyangombwa cyari uko shika mu rugo nkarubamwo n'uwo nkunda nawe akankunda icyo rero ndagishimira ko Imana cyane indi ntahe numva no shinga nuko nyene urabizi wewe nk'umuntu twagiye dukurikirana cyane iyi ntahe iki gice cya kabiri ni ntahe yaragwanijwe cyane ava yuko
inyuma ya inisomene kugira ngo tuyishire hanze urabizi narabikubwiye nayikoze nagiye nsanga banyivye banyibura ukomba amazi muzu zose nicaye ku gitanda ndabwira Imana yo mwijuru ntinonega Mana nabantu ntera inkuru rero jewe umbwire none ijya ntahe nzoyisohora muki banyivye dimanche mercredi nza gusohora igice ca kabiri ndabwira Imana none ijya ntahe nzoyikora nambaye nzoyikora ntambaye bizogenda gute eske uyu mwanya nyene sinkora ibiki ibintu nk'ibyo mugabo urabizi narabikubwiye uko byagenze mugabo nagoma mbwira abantu n'ukuri nimba wizeye Imana ni nyembaraga Imana ni nyabushobozi Imana irakomeye gushika ya mercredi impuzu nari ndazifise kandi nziza kurusha zazindi ico shimira Imana n'uburyo yabanye nanje muri rya accident twayivamwe amahoro naho bitari byoroshe umuntu ariko aratapatapa mu mazi mu modoka uri indani urafungiweyo nticyari cyoroshe ariko icyo shimira Imana nuko yabanye nacu ikatugirira neza tukavayo turi amahoro ego ni byinshi usanga ari byinshi twahatakarije twaragwaye amatelefone arapfa ibindi bintu byose c'est vrai ibyo byose umuntu arashobora kubyiyumvira ko mugabo imodoka iramererwa nabi mugabo ibyo byose ni ibintu bisanzwe kuko ni ibintu bibiri tubwira ngo twame twitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibindi byose tuzobironka nk'inyongera rero icyo oyo ndacibutse ko ubuzima bwacu nibwo bwari bufise akamaro kurusha bijya bintu twatakarije ego icyo ndagishimira Imana cyane nk'ibyasoye ushoboye gutakara muri ajya amazi nibiki hamamo mwari kumwe nta numwe mwese mwararokotse nta numwe yashoboye gupfa nta numwe yatakarije ubuzima twese twarokotse tumeze neza ego ntibyari byoroshe hariho bamwe bari harimo umwe yari yataye ubwenge undi yapfuye amerewe nabi sana bivanye nuko bari batebye kubarokora kuko bo imodoka urumva yabagumije indani mu mazi twebwe tweho urumva twicomokeye hakiri kare twacomotse mu bambere kamwashise mu mazi namwebwe twarayanyoye twarayanyoye gusa nyene urumva twarondeye akajyango ko gusohoka naho tutakabona mugabo Imana yo yari yaragagize yari yaragaciye tubona turaronsa ahantu nje nibutse uburyo nasohotse ni ukuvuga nabonye ahantu harumenga agaco gatoyi gato mbonye ako gaco abantu twako turahamagara Yesu tabara Yesu sasa numva abantu twamwe turavuga na Yesu nta majwi ncumva ndavuga ni none abaye ntimwabona na mwese ntihabona afafu ntihabona yari yabarengeye amazi amazi yari hejuru yacu nukuvuga imodoka yari yaguyemwo yubaraye ikiribira nukuvuga natwe turi indani amazi twari indani mu mazi indani ahantu utabona we wumva ijwi gusa ndumvira none abantu twako turumvikana tuvuga Yesu bo bigenze gute mugabo vraiment je sinigeze niyumvira ibintu byo gupfa gusa ngize gutya gatoyi nariyumve none boba bapfuye habaye iki mugabo urumva kubera twako turamiragura ibyo bizi je nagumye nihamagarira na Yesu ndayamiragura muganda byo gutya ndabona gaco gakeyi ngize gutya mbona umenga haciye akantu kameze nk'ifi kumbe harenganya umuntu sindavuga ni ko mbonye ahantu hari agaco kandi nkaba mbonye umenga haciye nk'ifi ndeka nkorakore numvirize cyandungikaye ukuboko kugira ngo nubone ikintu na kimwe oya ntitwabona na kimwe hari umwijima gusa cyandungikaye ukuboko kugira ngo numvirize kumbe wawundi ahejeje gusohoka yarokotse acyabona ukuboko kwanje ko nagusohoye acarankwega ncanavuga aha kumbe ni hanze camfata umutwe wanje cyandawutumbereza neza muri ka gaco nabona
ndavuga nta aye ndizera neza nimba ujya ahaciye ari umuntu nanje ndi buhaci ndugu yangu nakoze ikintu bita kwizera gusa kuko imodoka yari yugaye no kuvuga ahantu twaciye mu kiyo no kuvuga twaciye mu kiyo kandi urumva ikiyo kiri hasi urabyumva ikiyo cari hasi cyane cubamye imodoka yari yubamye no kuvuga araciye ncaho hantu tudugira mwaho nyene nagiye gusubira kwisanga nyene nibereye basha mu muco nanje subira kubona umuco subira kubona nyene abantu gusa ntibyari byoroshe ariko shima Imana yaratwimanye kabisa yaratwimanye uyu mwaka yaranyimanye jewe yarimanye ba Mimi twari kumwe yarimanye n'abandi bagiti raba Vivi yaro nundi twafafa twari kumwe twa Fabrice undi nimba yitwa nde Bosco niwe yababaye cyane kuko yarokotse ubwa nyuma niwe bakuye ubwa nyuma yamerewe nabi nyene mva bari basigayeyo na ba Mimi mugabo ba Mimi wewe baragize amahirwe bamukurayo imodoka bakiyuburura Mimi bahise bamutora byoroshe mugabo nukuvuga Bosco hamwe na Fisto nibo basohoye mu nyuma Bosco rero wewe urumva kubera uko kuntu bateruye imodoka ikabananira ingufu yacisubira hasi nukuvuga yaci muhonda hasi urumva kandi musi hari amabuye fafa manini je nayumvise turiko tuyacako hajya baturokoye dusohoka muri urwo ruzi hari amabuye manini cyane kandi umuntu atabonesha amaso rero icyo shimira Imana nuko naho hari abababaye mugabo bararokotse n'uyu munsi nta kiriyo gihari turashima Imana cyane kandi Imana yakomeje kubana natwe yego harimo n'undi mwana yitwa Arsene twari benshi mugabo Imana yabanye nacu rero ibyo ndabishimira Imana cyane birenze nuko umuntu yoshima ibindi bintu Satani yaragwanije mugabo yaraneshejwe ico shimira Imana cyane umugabo wanje yaragiye kuba umupfakazi mu misi mikeyi cyane ya mariage rero Imana yaramurinze ico cago imugirira neza umwana wanje nasenze Imana ni Imana uzompa amahirwe yo kurera umwana sinifuza ko umwana wanje abumo imfuvyi ego nivyo nta uhora bihitamwe mugabo mwisengesho ryanje rya buri munsi namandagisenga Imana izompaye mahirwe rero umwana none yarabinkoreye yongera ayandi mahirwe nuko abumvise intahe yanje Imana ibaho umugisha mwarahezagiwe cyane dufise Imana ikomeye Imana irokora Imana ivuga Imana ikora Imana y'imbaraga nyene ebana jewe vraiment jewe kuva na kera namanabwiye abantu Imana je nizeye je n'abandi bose bavuga ati turabivuyemwe jewe ndazi yo yankoye kandi ndaza hingejeje uyu munsi ico ndi cyose niko bwicubahiro cayo niko bw'ubuntu bwayo ko je sinoja ngaho ngo nikubite ku mutima ngo ndafise ico narindi ico nani ico nari kuzovamwo muri make nari wo kuzopfa rubi nkuko ijambo ry'Imana rimbwira mugabo uyu munsi nazuranwe na Kristo inkuru nziza kandi nze nkore ndayikorere ndayihesha icubahiro nkunze kubwira abantu rimwe na rimwe twebwe turi biti byaterewe guhesha Imana icubahiro burya igiti fafa iyo gihagaze iruhande y'intuzeya y'urupangu rw'umuntu iyo gisa neza vraiment ico giti kirashobora kuba indangira abantu canke basi umuntu wese akavuga ati adresse ni giti kimeze ukuntu kubera iki kiratoshe gisa neza hariho n'ugishikira akavuga ati reka ndacugamemwo kuvuga igiti gifise akamaro kanshi natwe mw'inyisi tuhari nk'umuco tuhari nk'umunyu Bibiliya ni ikigaruka ikatubwira ngo mbega uwo munyu umaze gutererwa hanze abantu bakawuhonyora uzoba ugifise uburyohe uzoba ugifise akanovera kangana gute nta kanovera uba ugifise mu yandi majambo turiho kugira ngo duheshe Imana yacu icubahiro nyene urumva muri twebwe yumve ko hariho ico yakoze kameme kuko
vyinshi ariko Yesu wacu aduhana umugisha kandi yarakoze yumve ko ndamushimiye cyane kubwiye intahe ya kabiri ishinze kuko satani ntiyari yabishimye yarayigwanije ariko uyu munsi iyi merekredi Imana yari yiyizi kurusha ziriya zindi merekredi ego bakunzi bacu mudukurikirana jewe nokuri ndashima Imana cyane nokuri mbanza no gusaba imbabazi ku bari babonye ko intahe izobandanya akabaye haciye 2 semaines yaragwanijwe cyane aho twagize aho twoyikoze ku batabiza babonye amakuru kuri Facebook n'ahandi hari urugendo bari bafise na Mimi ku batabizi Mimi n'umukozi wa Ndufacom Company na soso nawe n'umugenzi wacu cyane rero Imana yarakoze yarabazigamye mu rugendo bari bafise Igitega bahuye na accident nkuko yari karayibabwira cyo shimi Imana nanje gusa singiye ninjire mu gushima ariko Imana nanje yarandinze soso ndibaza arabizi mu bantu number 1 bari kuduga Igitega yari jewe ariko shimi Imana sinshimi Imana ko bagiye bakagira accident ariko nanje ubwanje shimi Imana ko haje akantu ku munota wa nyuma kakambuza kakanka nyene ku buryo nanje nshobora kutagenda Yesu rero yarabimanye soso nukuri yarabimanye rero byukuri à la fin y'umwaka ntiba byoroshe accident ntiyari yoroshe je nabibonye kuri Fibi nanje nari kuyabona ayo makuru ndayarimwo ariko nanje nayaravye nk'abandi nk'umurorerezi Imana yarakoze yakurinze runini hari akarimbo mbonye yaririmbye kavuga ngo yaratwimanye reka ndagakunda cyane kajya karimbo naje ndagakunda kandi agacishe ko gato kabahezagire hamwe n'intahe kavuga ngo yaratwimanye uyu Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi nejo undi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza rero ntituririmba neza sindirimba neza ariko kuririmba barabwira nyene Imana yumve ko yatwimanye n'abadukurikirana bumve ko Imana yatwimanye hayinde nabonye nizobimana n'abandi zobimana kandi mu minsi dushigaje ikomeze kwimana abayo mu mwaka ukurikira kandi naho nikomeze kwimana izotwimana turashima Imana cyane rero kubyo yakoze soso kubyo yagukoreye no kukuntu Imana yabonye ko mugabo watokwita umupfakazi malgré ubuzima yihanganiye waciyemo s'il vous plaît urazi waraciye mu bupfubyi uca upfakara yo nta nameza 6 nibaza ko atameza 6 arahera s'il vous plaît ukuri yari kuba babaye sana Mana ni nziza rero turayishimiye je ndumviye nta umenga nari mfise byinshi byo kukubaza kubw'igitsinda kubwo byo waciyemwo ariko umwanya nyene n'umwanya ntutwemerera ariko tibaza message abadukurikirana bayirose ishoboka numva ntahe yawe nubwo yagwanijwe uburyo bwose abasuma bakakwiba ama accident ukayagira ariko uyu munsi dushoboye kumva intahe yawe kandi amapa ndafashijwe nizera n'abadukurikirana ko bafashijwe nkashima Imana no kubona Ndufacom Company tutarangije umwaka tubabaye tubabuza abacu Imana yarakoze cyane yumve ko tuyishimiye murakoze dushimira abariko baradukurikirana cyane nabo nyene turabashimira cyane vyimva mutima kandi Imana izakomeza kutwimana twese mwarahezagiwe cyane